iyo hatari nk'amategeko akwiye canke atomoye usanga ibintu byabaye nabi. Ubwa mbere murazi yuko izi nkino ziganisha imigisha ni nkino zikinwa n'abantu batari munsi y'imyaka 18 bwa majeur. Navuga yuko kwiki kibazo yabajije ubu ico turiko turakora bwa mbere zijya nkino zaraba ku point de vente ugasanga hariho machines ziri hirya no hino mu gihugu cose mugabo atamategeko abigenga ahari. Ugasanga umwana aragenda ku butike agakina, ugasanga bashize imashini hambavu y'ishure, ugasanga bashize izo mashini hambavu y'isengero. Oro mu mategeko abigenga je nivyemewe. Nico gituma ku itegeko ryavuye mu shikiranganje rw'intwaro hagati mu gihugu avuze ati kugira ibintu bibanze bigende neza banze bihagarare kwanza. Hamaze guhagarara ubutwica turiko turakora cihuta no gushiraho amategeko abigenga. Ayo mategeko rero amaze kuja zuzosha tukoranya abari miyo muco gisata tubabwire tubahimirize ico ayo mategeko avuga kugira bamenye ati nimba je ndi mwico gisata ishobora gushira imashini yanje hehe, ishobora kutayishira hehe, kuko twasanga ari desordre mu gihugu. Bizosubira gukora mugabo bizokora biri mu mategeko hana mu kajagari. Ikinyiranda kijanye no wajica kazino nimba hari ziriko zirakora, mwavuze yuko hari ziriko zirakora, tuko turagira amaransenyema yacu au niveau ya Loterie Nationale. Twarumvise yuko hariho ubucu usanga bariko barakiniramwo ibintu, kuko murazi yuko ibintu bihagaze hariho abantu batumva intumva zamaho baca batangura gukeya bakina mu bintu bitemewe. Tuko turagira ama identification akwiye, hamadoje kugira ama identification akwiye catubitwara mu nzego zibijejwe. Izo nzego rero tuzereke tuti muri commune kanaka, zone kanaka, mu kibanzi kiniki hariyo ibintu ibi nibi bihari bitemewe mu dufashe bihagarare. Muri iyi zone nayo hariyo bingana gutya bihagarare. Ko turagira identification ikwiye maze ce tubiha inzego zibijejwe, abo bantu bakogo kinokwe bafatwe kuko bariko barahomvya igihugu, bariko barakora ibintu bitemewe n'amategeko kandi amahera binjiza ntayo tuzi. Urumva yuko biteza guhagarara. Uburyo twinjiza bungana gute? Abantu turakunda ibiharuro mugabo no kududura ko si vyiza. Anteme de pourcentage nivyo vyiza. Twarabivuze igihe twari turi kuri Eden Garden, ujeje by'ubutunzi yarerekanye, yarabigize presentation arerekana iyo ngene vyari bimeze imbere n'ingene ubu bimeze. Ko murazi yuko inyuma yaho leta isinyana y'amasezerano n'ishirahamwe ry'abigenga kugira dukorane kugira umusaruro wongerekane, twaravuze yuko twavuye ku bice 100% tuja ku bice 500%. Iyo nyinshi ratomoye ukwerekana ingene uburyo bwangana. Uca wiha example ucubona la difference. Hari abantu bavuze ngo ntibibaho ubwo vyarabayeho kandi biriko biragenda neza. Nibaza ngo bamuca mutahura ntainze kuja mu biharuro en terme de milliards nibikenewe. En terme de pourcentage cavyumvikana neza cyane. Kijanye n'icya Prosper, ubutunzi bwifashe gute? Nukuri sindababesha, ubutunzi bwa Rona bwifashe neza cyane kandi Rona irikirafasha mu iterambere ry'ibikorwa by'igihugu, kandi Rona irikirasahiriza mu kiga ca leta ku mwanya idacerewe kuko ubutunzi bumeze neza. Ikindi yavuze ati dukorana gute iyo habaye ibibazo. Aha angira ndahatebe gato kuko hari abantu benshi, hari n'inzego nyinshi badasoma bamenye ati iyo habaye ikibazo muri domaine ikintu ca mbere nkora muri iki niturande kugira iki kibazo gitorerwe inyishu. Hano tanga karorero kaka yabaye
muri Lydia Ridic dusanzwe dukorana neza, aho batubwiye baradushikirije twe ntibanatubwiye ko twarabisomye kuri page ya radio Isanganiro, yaranditse yuko corona yanse gutanga imodoka. Haca niyumvira bigenda gute ikinyamakuru candike kwishirame ry'igihugu rya leta ngo yase gutanga imodoka, iryo shiramo itigeze ribaza muri Rona ingene vyagenze kugira bahabwe umuco, banamenye yuko ivyo vyatombora ingene Lydia Ridic bakorana nayo, kugira bamenye ivyo bandika n'ivyo batandika. Umuntu akumva inkuru akaca koroka akacaza kwandika adatohoje d'abord iyo nkuru ya Rona. Nabajije muri communication ya Rona ingene bimeze ko turafise serire ya communication itwagwa mu gisata ca Rona, ukavugana n'abantu bari kuri terrain, ukaca ugenda kuri page ukandika. Nagira rero ngaho nkebure abamenyesha amakuru, mubwire ababatwara imbere yuko mwandika inkuru mwanze mwitohoze, byo bavyiza, kuko ibintu byo muri age de hasard ni mafia n'ubujanja, harimo n'ubujanja bwinshi, ntavyo mumenya, harimo ubujanja bwinshi n'ubusuma bwinshi. Ukoreye ku bishobisho usanga bafashe decision atariyo. Ijya karero yabaye twebwe twarayimenye, mugabo ikibazo cabaye abayifashe mu ntoke bayifashe kutariko. Ijya dossier yateza kubanza kuza muri Rona igakora investigation, igakora matohoza kuri ka yabaye, igakora na Lydia Ridic, ikarubika aba inspecteur ba Rona bakaraba ivyabaye ivyari ivyo, hama bagakora rapport igakogwa, tukabona hari kibazo. Hama tumaze kubona hari kibazo, uwari kubona ati ibi bintu Rona ikoze ninavyemera, niho rero baca baronka ububasha bwo kugira iki, bwo kuja kwibariza mu zindi nzego. Mugabo izo nzego nazo nyene kugira zibandanye ico gikorwa zibanza kubaza Rona ati iki kintu kimeze gute, tukaca tubanza gutanga d'abord umuco. Mugabo ivyo vyose ntivyakurikijwe. Cadusaba rero izo nzego ko zo kwikosora, abantu bafungiye ubusa bakaraba bakabatunganiriza, bikagaruka aho bitegeza gukorerwa kugira dutange raporo yizwe n'abahinga, kuko ikintu cyose kirafise tekinisite yaco, kandi baza yuko kiganira abijejwe n'ariko barabikora bacyumva, muze kubishikana kure, babigarukane mu nzego zibijejwe, zikore amatohoza, zitange raporo, abantu barehe kuzira ubusa. Baza yuko ntanze umuco utomoye ku vyabajijwe, sinzi yuko bariho n'ikindi kibazo kugira duce dusozera. Hariho 1xBet, hariho Bubet, hariho Kings Investment, hariho 1tbet, hariho Megaloto, hariho Sigma, hariho Lydia Ridic, hariho n'iriko irakora ama integration twokwita Infinity Bet mugize okora ku izina rya no commercial ya 88 stars. Iryo rero mu mashira hamwe twirutseko riko rakora mu Kinyegero, turarondera abanyeneryo, turabarondera iyo bari, mugabo ubu baramaze kuriha amahera ategekazwa kuri ko bariha muri leta kugira bakore ku mategeko. Tubagira ngace dushimira n'inzego ziperereza zaradufashije gose, hariho n'abafunzwe kugira dushobore gushika kuri resulta. Ubu baraje bararisha amahera kenewe kugira twarize dossier yabo, harishwa amahera kenewe kugira bashobore gukora ku mugaragaro. Ubu etape bariko baragira ama integration technique kugira bace batangura gukora ku mugaragaro. Niryo rero mu minsi muzoribona ryahora bikora mu Kinyegero, mugabo ubu murumva yuko ryaje ku murongo. Hariho rero n'irindi two turiga dossier yaryo, ni nka mashiramwe abiri, mugabo ryo ntituratangura ama integration kuko ama dossier yabo ntaraheza kwigwa neza. Amwe ari ku musozo, ayandi ari no kwitwa 50%. Hariho ryo bitwa Bet Extra Limited,
hariho n'iryo twokwitwa Fidotech mugabo ayo nahereye ku bwa mbere niyo gushika ubu ariko arakora mu mategeko kuvuga officiellement ayo ari nyuma yayo muze mutujya kara tubiruke ko ngo twirutse ko uyu twababwiye kugira tumagizimize ubutunzi bwinjira mu gihugu duteze imbere imigambi y'igihugu turi kumwe twese ibikorwa two turakora mu gihugu interano two turaterera mu iterambere y'igihugu eske roniri kirakora iki yafashe igeze kuyihe ntambwe mu gushira imbere imona kazoza igihugu iteye imbere kandi cifashe kuko hajya iyo Sebarundi avuze umwe wese mu gisata arimwo aca atanga intumbero objectif kugira bigende neza uca umurongo kugira nshike hariya tuja bigenda gute muri Rona tuzokora iki nuko bigenda ubu rero nibaza yuko ikindi kiganiro nk'iki mu mezi nk'atanu canke atandatu ca tubashikira izindi biganiro ko ni kabiri mu mwaka tubabwire ati inyuma y'ikiganiro caheze naha tugeze ubu bimeze gute hama ikindi novuga ngira ngaruke ko mbere yuko sozera ngira ntera kamo amashirahamwe arihishwa ayo mashirahamwe abantu bagira betting bacamwe mu kuriha kuko hajyaje amashirahamwe akoranye neza na Rona ibi bintu byose by'ubusuma ntibishobora kuba kuko umuntu agira betting aca muri Rimikash aca muri Cashtel aca muri Inoti aca muri Payway aca hajya navuga ko ajya amashirahamwe yemeye gukorabora ijana kwijana na Rona ubwo busuma ntibwoba ari naco gituma kugira dukurikiza umugambi w'igihugu wuko ibintu byose hajamo transparence aya mashirahamwe yose ari muri ico gisata co kurihisha twarayasavye yuko ategerezwa gukora ico twokwita integration na Rona kugira tubone neza umukinyi iyo ariko arakina muri 1xbet ashize ko 5,000 tuvyibonere twebwe nyene apana yuko ari amashirahamwe duhara raporo kuko raporo itari automatique murazi yuko turi mu rudandazwa kandi turabana b'abantu murakoze rero nico nagira mperezeko abanongeye kubashimira ndayifuriza umunsi mukuru mwiza abakandi bashimira cyane ugere mu itanga mukaza kudushigikira no mu kumenyesha ibikorwa byacu ko bavya Rona aho bigeze nuko biriko biragenda murakoze cyane hana ibahezagire